Numunezero udasanzwe gusubira guhura namwe mu biganiro tubashikiriza biciye kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Peaceful Entertainment and Media. Sangwa ikaze muri ikino kiganiro twabateguriye cuno munsi. Ubashikiriza akanabatunganiriza bino biganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Peaceful Entertainment and Media ni Psikologe. Psikologe rero nije ngomba ndabashikirize kino kiganiro akaba ari na jewe nakibateguriye. Muti mbega uyu munsi waduteguriye ikiganiro kivuga akuki. Uyu munsi nabateguriye amateka n'ubuzima byaranze wahoze ari umukuru w'igihugu c'u Burundi, uwo nawe si wundi ni Petero Nkurunziza canke Petero Nkurunziza. Muri iki kiganiro turaza akumenya aho yavukiye, turaza kumenya n'umuryango yagira kangahe mu muryango. Hano turaza kumenya amashure y'intango aho yayize, ayisumbuye aho yayize. Turaza kumenya amashure ya kaminuza aho yayize, tuze kumenya n'ivyo yize. Turaza kumenya n'ivyo yakoze imbere yuko aza kuba umukuru w'igihugu c'u Burundi. Turaza kumenya n'imyaka yatwaye igihugu c'u Burundi. Muri make turaza kumenya ubuzima bwiwe kuva akiri mutoya kugeza asezeye isi, kugeza yitavye Imana, kugeza ajyamiye ukuboko kw'abagabo. Reka duhe ikaze rero bashasha babonye runo rubuga rwacu rwa YouTube Peaceful Entertainment and Media. Barahawe ikaze mu muryango wagutse, kugira subscribe, mugire na like, muduhe na comment, mudushiremo amakomantere, mutubwire ibyo tutazoba twavuze muri kino kiganiro byaranze nyakwigendera nyine cubahiro Petero Nkurunziza. Muraza no kugira partage kugira ngo kino kiganiro kize gushikira abantu benshi bashoboka. Reka rero tumira amate gatoya turaje mu idonido rya kino kiganiro tubabwire ubuzima n'amateka byaranze uwahoze ari umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Turasubiye kubaramutsa asangwa ikaze mu idonido rya kino kiganiro. Nkuko narimejeje kubibabwira, uyu munsi nabateguriye ubuzima n'amateka byaranze uwahoze ari umukuru w'igihugu c'u Burundi Petero Nkurunziza. Petero Nkurunziza yari imwenende. Petero Nkurunziza yari imwene Eustache Ngabisha, yigeze kuba ari guverineri w'intara ya Ngozi, akaba n'umudiplomate. Nyina yari umwigeme umutsimvyi w'abapenikote, no kuvuga nyina wiwe yari umupenikoti. Petero Nkurunziza yavutse kw'igenekerezo rya 18 ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka w'igihumbi kimwe amajana 964 avukira Ingozi mu buraruko bw'igihugu c'u Burundi. Petero Nkurunziza yavutse mu muryango w'abana indwi, akaba nawe yagira gatandatu. Yize amashure y'intango mu ntara ya Ngozi, ayisumbuye yayize ku mashure menshi atandukanye, ariko yagiye kuyarangiririza muri lycée Muramvya. Inyuma yaho arangije ayisumbuye yagiye kwiga kaminuza y'u Burundi, Université du Burundi, aho yize mu gisata c'uburezi n'inyigisho z'imikino canke z'inkino, education physique et sportive, EPS mu pfunyapfunyo. Imbere yo kuba Perezida yari umwarimu w'imikino mu mashure makuru. Mu gihe c'intambara mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 993 yinjiye mu muhari wa CNDD-FDD, yahavuye aba umwe mu bayobozi canke mu bategetsi b'uwo muhari gushika aho uyo muhari ugiye mu nzira ya politike. Perezida Petero Nkurunziza yabaye umuperezida atowe n'abanyagihugu mu mwaka w'ibihumbi 2005. Inyuma y'amasezerano ya Arusha niho atorwa n'abanyagihugu, aca aba perezida w'igihugu ciza c'u Burundi. Yaratowe manda ya mbere, hanyuma asubira gutorwa mu mwaka w'ibihumbi 2010. Mu mwaka w'ibihumbi 2005 yitoje kuri manda igira gatatu, ivyateye impari n'imyiyerekano myinshi mu gihugu c'u Burundi. Haca habaho ukutavuga rumwe n'abantu benshi kubera bavuga bati
atowe birigira gatatu kandi bitari mu mategeko. Muribaza muti imbega Perezida Petero Nkurunziza muri iyo myaka yose yashoboye gutwara yoba yakoze iki twohora tumwibukirako? Perezida Petero Nkurunziza yatowe mu mwaka wa 2005 inyuma y'imyaka myinshi y'intambara. Yafashe ubutegetsi afise intego yo kugarukana amahoro, maze abagwanyi benshi barahagarika intambara. No kuvuga kuva Petero Nkurunziza ashitse ku butegetsi yarafise intumbero yuko igihugu cogira amahoro, kandi imihari myinshi yagwana muri ico gihe yarahagaritse intambara. Uburundi butangura kubaho mu mahoro, abahora baturatuzwa bahora batarara mu mazu batangura kurara mu mazu, batangura kuryama mu mutekano ntangere. Yashizeho inguvu mu guhuza abarundi bakomoka mu moko yose atandukanye mu nzego z'umutekano kugira zibe zitarimwo ivangurwa. Murumva ico naco n'igikorwa ciza yakoze. Yashizeho ukunywanisha abantu bava mu moko yose. Leta y'u Burundi ica iba leta y'amoko yose. Ico naco ni ikintu co gushima, kuko nta vangura nyene icubahiro wahoze ari nyene icubahiro umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yarafise. Mu gihe ciwe rero harubatswe amabarabara, amashure, ibitaro hamwe n'amaduka ya leta. Harabonetse iterambere rikeza ariko rigaragara nyene nk'iterambere. Muramva igihugu cahora kiri mu ntambara, ariko gitanguye kuja mu mahoro iterambere riratangura rikaboneka mu gihugu nk'ico. Uwahoze ari Perezida w'igihugu c'u Burundi Petero Nkurunziza yasangiye cyane imyimerere yiwe, ashira imbere gusenga n'ivy'Imana mu gihugu. Yatanguje ikivi ic'Imana, ahamagarira abarundi kuba abagwizatunga bubaha Imana. Ngira ngo nk'abantu bari muri ico gihe, ngira ngo yavuga ati dusenga dukora dusenga. Ako nako nakantu twoshobora kuca tuza turamwibukirako. Rero Petero Nkurunziza yasubije igihugu mu mahoro inyuma y'intambara. Yashizeho moralisation de la société, aho yahimiriza gusenga no gukunda igihugu. Yarafise ishusho y'umuntu yitandukanije cyane n'abanyepolitike b'ico gihe. Yagirizwa n'abamunebagura canke n'abamupinza ko ubutegetsi bwiwe bwari burimwo igikenye n'iterabwoba. Perezida Nkurunziza inyuma yaho yagiye kwitaba Imana amaze imyaka ishika kuri 15 atwara igihugu c'u Burundi. Inyuma yaho yagiye kwitaba Imana ajyamira ukuboko kw'abagabo itariki 8 Ruheshi mu mwaka wa 2020 ku bitaro vy'Ikaruzi. Leta yatangaje ko yagize umugera w'umutima, crise cardiaque, nubwo hari abandi bakeka ko vyoba vyari bifitaniye isano na COVID-19 ico gihe yari igezweho, ariko ntivyemejwe ku mugaragaro ko yoba yahitanywe na coronavirus yari igisibije muri ico gihe. Petero Nkurunziza rero yari umwe mu bategetsi b'amateka b'u Burundi. Yavuye mu buzima busanzwe nk'umwarimu w'imikino aca aba umwe mu bayobozi b'imikino n'intambara gushika ku ntebe y'umukuru w'igihugu. Yibukwa nk'umuntu yashize imbere Imana, ubumwe bw'igihugu hamwe no kugerageza kugarukana amahoro inyuma y'intambara yari imaze imyaka irenga 10 mu gihugu c'u Burundi. Ariko kandi ubutegetsi bwiwe bwaranzwe n'amakimbirane mu myaka ya nyuma, harimwo impari za manda igira gatatu. Yatwaye Uburundi imyaka 15 apfa atarabona itangwa ry'ubutegetsi kuwamusubiriye, ariko yaramaze gutorwa nk'umukuru w'igihugu wa mbere asimbuwe biciye mu matora y'amahoro. Amateka yiwe arafise ico yigisha kuva ku buzima busanzwe gushika ku butegetsi, n'urugendo rushobora gukorerwamwo ibikorwa vyiza canke ivyo abantu baganira. Nivyo bike muri vyinshi vyaranze uwahoze ari umukuru w'igihugu
c'u Burundi Petero Nkurunziza nashoboye kubatororokaniriza. Ibindi tuzobivuga mu biganiro biri inyuma, kuko uno muryango wacu tuzobandanya turondera ibiganiro, tuzobandanya turondera amateka y'abantu bashoboye kumenyekana. Rero nivyo bike muri vyinshi vyaranze Petero Nkurunziza nashoboye kubatororokaniriza. Imana ibahezagire. Psikologe nije nari nabateguriye kino kiganiro, nari nojwi muriko murumva ni ryiwe, nino shusho muhaye murabona ni yiwe. Rero ukaba utari bwagire subscribe, usabwe kugira subscribe, canke ukaba waragize subscribe utari bwafyonde ukazogera, fyonda ukazogera, urabona handitse all canke tuti, uhafyonde kuzobuhejeje. Hanyuma udusigire na comment utubwire amateka ya Petero Nkurunziza wobuzi tutashoboye kuvuga, ugire na like, hanyuma partage ikiganiro kugira ngo gishikire abantu benshi bashoboka. Uzoba ugize neza. Imana rero ibahezagire. Ndashimiye wowe watumvirije kuva mu ntango gushika hano tugejeje kino kiganiro. Imana iguhezagire, mugire imigisha myinshi, mugire aho muba mwubahwe. Thank you.